Ako n'akanyamuneza ntangere kibonekeje ku kibuga c'indege Mpuzamakungu citiriwe Melchior NDADAYE, aho umukuru w'Inama Nkenguzamateka Nyeniteka Emmanuel SINZOHAGERA yakira intumwa z'Ishirahamwe ASSECAA zaje ziva mu bihugu bitandukanye vya Afrika n'ivy'Abarabu, zije kwitaba inama igira 9 y'iryo shirahamwe i Bujumbura. Inama Nkenguzamateka y'u Burundi irongowe na Nyeniteka Emmanuel SINZOHAGERA ifadikanije n'Ishirahamwe ASSECAA rihuza Nama Nkenguzamateka y'ibihugu vya Afrika n'ivy'Abarabu, yaratunganije inama igira 9 ihuza ibihugu biri muri iryo shirahamwe. Iyo nama yabereye ku mugwa mukuru w'ubutunzi i Bujumbura mu ngoro y'amakoraniro mu Kigobe ku magenekerezo ya 19 na 20 Nyakanga Irongowe n'utwara iryo shirahamwe asanzwe ari umukuru w'Inama Nkenguzamateka y'igihugu ca Maroc, Nyeniteka Annam MAYARA. Ibikorwa vy'iyo nama bikaba vyari bishimikiye ku bijanye n'inkurikizi ku bihugu vya Afrika n'ivy'Abarabu zatewe n'ikiza coronavirus hamwe n'intambara irikibera mu gihugu ca Ukraine. Icegera c'umukuru w'igihugu c'u Burundi nyakubahwa Prosper Bazombanza niwe yuguruye icese ivyo bikorwa. Bikaba vyari vyatewe iteka kandi n'abandi banyacubahiro batandukanye, aha twavuga nk'umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Nyeniteka Emmanuel umuhuza w'abarundi nyakubahwa Edouard Nduwimana, abashikiranganji n'abandi barongoye inzego z'igihugu. Muri iyo nama abagiye barashikiriza amajambo atandukanye bose baremeje ko ibihugu vya Afrika n'ivy'Abarabu biri muri iryo shirahamwe ubutunzi bwavyo bwagiye burahungabana kubera ikiza ca coronavirus hamwe n'intambara irikibera mu gihugu ca Ukraine. Ivyo bikaba vyatumye habikena n'ihindagurika ry'ibiciro ku bitoro, iduga ry'ibiciro ku bidandazwa, ubukene nabwo buriyongera mu miryango. Barongeye barashima ingene ibihugu biri muri iryo shirahamwe ASSECAA vyafashe ingingo zibereye ku kiza ca coronavirus, bigashobora gushiraho ingingo zose zishoboka. Mu gusozera iyo nama, abayitavye barasohoye itangazo ririmwo ivyo biyemeje. Bimwe muri ivyo harimo ivyerekeye gukorera hamwe mu guteza imbere ibihugu vyabo bafatiye ku vy'igihugu kimwe kimwe gifise mu bisata bitandukanye nk'uburimyi, umuyagankuba, ubudandaji, maze bagafata ivyo biza nk'uburyo bwiza bwo gufata ingingo zibereye zituma vyibeshaho bitarinze kuzera inze ku bindi bihugu. Muri iyo nama ibihugu vyaje biserukiwe n'abakuru b'Inama Nkenguzamateka bikaba ari u Rwanda, Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Maroc, Zimbabwe, Eswatini na Sudani y'Epfo. Bimwe mu bindi bihugu bikaba vyaserukiwe n'ivyegera vy'abakuru b'Inama Nkenguzamateka bavyo canke abakenguzamateka. Iyo nama ikaba ari yitabwe n'intumwa zaje ziva mu bihugu 18 birimwo Inama Nkenguzamateka zihurikiye mw'Ishirahamwe ASSECAA.